Oui. Je no munsi shaka kuyaga n'abarundi. Nyuma yaho maze imisi nicaye ndiko ndaraba. Maze imisi ndiko ndobserva. Naragenda hura n'abarundi bamwe. Umva gwira ati sha. Je vraiment wapi kabisa mu Burundi harananiye. Ni ibintu bitandatu bituma vyotuma aba jeune muri rusangi bakunda igihugu cyabo. Tuje muri musique yacu y'u Burundi. Man nukuri ko Imana Drizzy ndabisubiyemwo. Nta kintu na kimwe ba artiste y'u Burundi batarakorera abarundi. Nta kintu na kimwe music yacu abaririmbyi batarakora Drizzy. Abafana b'abarundi ntaco batarakora kugira bereke abarundi yuko bari d'accord kubashigikira. Nta na kimwe gisigaye. Mbega hasigaye iki ndaza kubishikako. Aha rero kompara Uburundi n'u Rwanda mu vya musique. Kumviriza. Ico ni cambere cyo tuma Uburundi n'abarundi duhinduka. Kwaza ba fier n'igihugu cawe, ba fier n'umukuru w'igihugu wawe, ba fier n'abantu bawe, ba fier bas ibindi bizokwikora. Ica kabiri cyo tuma abarundi bakunda Uburundi bwabo, bakunda igihugu cabo. Ibikogwa bihuza ugwaruka. Ibiteramo bitegurwa ku byinshi Drizzy. Gouvernement itegura ibiteramo byinshi bihuza ugwaruka. Bivuga ibiki? Apana biriza neza. Ndaza kubisigura. Kuva twugara umupaka Uburundi n'u Rwanda. Uvyumve neza kano is philosophy mpamvu ndayizanye. Kuva hugagwa imipaka Uburundi n'u Rwanda. Hamaze kubaho ibiteramo bingahe Burundi. Mu Rwanda muri periode y'ukwezi kumwe. Uvyumve sindiko ndagiranye u Rwanda gusa ndiko navuga n'ibindi bihugu Tanzania n'ahandi. Mu Rwanda hamaze gutegurwa ibiteramo bitatu. Igiteramo cyari kijamije kwerekana ibikorerwa mu Rwanda. Ikindi giteramo cyateguwe ni igiteramo cha I love you my country. Ikibazo kwereka ibitariko biraba mu Burundi kandi bishoboka. Icyambere biregeranya abajene benshi, bituma abajene benshi baja hamwe, bituma abajene benshi bahurira hamwe, biragwiza n'urukundo hagati yabo, biratuma bakunda yama explication yo kwiyumvira ngo ndagiye Drizzy. None nka wowe ugumuronka ibiganiro byinshi, ugumuronka ibiteramo byinshi ujamwo, ugumuronka ibintu vyikokipa, uwo mwanya wo kwiyumvira ngo giranje ngo muri Amerika wova. Biratuma bakora kandi biratuma bakunda igihugu. Se Barundi urafise susi, turabona icyo ushaka se papa wacu. Turabona icyo ushaka. Ushaka ubushomeri bw'abanuka mu bana b'igihugu. Turabibona se Barundi, turabona yuko ukeneye ko abana b'Uburundi babaho neza. Voilà. Se Barundi bariko baragaragaza rekura cyangwa se bazane ku nguvu. Baze YouTube, Spotify, Boomplay, Bande. Bazane amabiro mu Burundi se Barundi. Bazotubeshaho. Je nta muceri nsuma. Imana ishimwe vraiment se Barundi yaranyigishije kurima vraiment ndarima ariko si bose babishoboye. Drizzy nta murima afise, shira office umurima we ni ni micro nijya telefone afise mu maboko telefone ufise telefone Drizzy uzogura V8 ga ariko urumva ni ngombwa urumva tuba twumva umenga kugira umuntu azogure V8 mpaka cyo muri politique mpaka agine muri bicanke biri umuntu bamubonye muri V8 babazi ko akora muri leta ibaze ivyo bintu bindi bihugu barabire mu bindi bihugu abaririmbyi nabaza ko amahera bayakura abo ba Diamond ba Monaize abo ba Bruce Melody n'abandi baza ko amahera bayakura muri network muri rezo mu Rwanda bari baratembera mu uno musi kuva abafana bariko baridoga ngo Fizo ngo naco yimariye ngo nta muduga ibaze ngo nta muduga Fizo man bakavuga ngo Fizo ushaka ayakure natujya fise nukwikokora yo aba yapamba yaragwanya ari mu gupfa ibaze mu myaka maze urazi Natasha amafaranga akoresha muziki kandi burya ibaze ingorane n'abafana bafise mari kosa bari mutako. Se Barundi papa wacu afise susi y'abajene batera imbere barabuza haramahera kandi amahera yinyegeje muri YouTube, amahera yinyegeje muri Spotify, mu marezo sosio muri net, rezo sosio haramahera ntahera man hari bifaranga nabo biheza. Tanzania, East Africa, Uganda umusani vraiment ndorazi yuko Jose Chameleone urako umusani w'umuziki afise amaroli man ibi bijya biroli bitwara imizigo bikura mu abifise hafi 10 nimba atari 15 mu Kenya ibaze mu Uganda nta kandi kaza akora. Bobby Wine naba boss abafaranga bakuye muri YouTube nibona yaheza bakuye muri Spotify nibo yaheza none niba tureke Diamond ntaji nyuma ya Big Fizzo mu muziki. Impamvu abasani bacu atagaciro bafise mu Burundi ni kubera iki n'amahera bafise. Naruvise umusani wari umuntu nariko ndabaza arambwira ati Isaac none tugire gute kugira abasani bacu base bagira agaciro
nta mahera bafise na kimwe mubwira atamahera bagire makolabo bakorane nande baje gora Diamond azgira azi mu Burundi ubageze ku miliyoni 500 y'amarundi 500 million man inusu y'umuriyaride aho ni kubera ari muri East Africa yarabivuze none baza ko ari kubera iki ijya value ayifise kubera afise inoti yari investige none wogenda kumubwira iki bosi reka basi genda muri background ya Diamond umbwira amafaranga yakuye ntahandi yakuye rezo sosio twarabibona twese none uzomwagiriza ngo yakuye mu kuzimu uzomwagiriza ngo yakuye he ari kiba afise ikinyobwa cyitwa More Fire ni energy dolilo wacu ari mu biki iciza nuko bayarondeye tubona rezo sosio zabo zaduze twese twarashize kama Uganda beza ko nivyo Ibrise yavuze Uganda tigwarateye imbere ariko umuziki wa buri simple cyane confidence yawe yotegwa niki amanyama yawe ategwa niki ponyo ura system cyo twavuze papa wacu se barundi yo ikorera Isaac TV ho Amahoro Imana bari namwe bakozi ba Isaac TV hamva mukagera merci beaucoup kuri mwese mukurikirana ibiganiro byacu kuri mwese mudasiba kudukurikirana uko bwijeje nitwa Isaac Classic cyangwa se Isaac benshi baratumenyereye ku biganiro bitandukanye n'ukuri murakoze abantu muri Burundi mu Rwanda Tanzania Australia kwisi yose all the world mudukurikirana n'ukuri mwubaho cyane muri abantu biteka uno musigano cy'uno munsi ni kiyago nshaka dukorane n'abarundi gusa nivyo ni kiganiro kiza kuca kuri YouTube ariko ikiganiro ni hana kimwe nta numwe kiraba atari umuntu yitwa umurundi aho uri hose ufise ubwene igihugu bw'Uburundi wita umurundi uw'umutima wakaranga ukunda Uburundi bwawe ubwiyumvamwo wemera yuko uri umurundi wavukiye Burundi ndagusabye gucubahiro cyawe icara fata umwanya sinza no kubatereza dufata umwanya twicare tuyage kuri no video ivyo nza kuvuga nawe ucuja muri commentaire nawe ugira ico bivuzeko Drizzy niwe za kumfasha kuri micro ya kabiri hariya Drizzy ndakura mukije namahoro umeze neza ndashima tuherukana kera kabisa mu cyumba cyacu bisanguze mwigeto mwicumba cy'ubusanguzi duherukana kera kabisa anyway wambaye impuzu ijanye n'ikiyago cy'uno munsi ari yabibonye warubizi ko tuzoje gukora iki kiyago cyanyenewa oya kandi tuza kuvyitegurira n'ukuri uriko ushaka kuvuga ikintu njana nambaye agakostime kari k'adrapo k'igihugu urumva musanzwe ushaka kuvuga igihugu tuza kwambara igihugu je urabona ko ngaha nambaye hade ku mutima niho umutima uterera umutima wanje uterera igihugu cyane cy'u Burundi nkunda cyane uburundi bwiza ngaha nambaye urabona unité travail progrès ikintu kiranga uburundi ako kanu unité travail progrès mu kirundi ni ubumwe ibikorwa amajambere terambere cyangwa se iterambere urumva nico kiranga misi nico kintu niyo majamba kome abarundi twamye tugira ko kuva kera uno musi nkugora natangiye ndavuga ati abarundi mwese amva mukagera duhere ko bari Burundi mu Rwanda muri Kenya Tanzania Australia America aba diaspora abantu bose bitwa abarundi muze turabi ino video twicare tuyage Drizzy je no musi shaka kuyaga n'abarundi bose impamvu nateguye kino kiyago cyangwa se impamvu twateguye kino kiyago ni nyuma yaho maze imisi nicaye ndiko ndaraba maze imisi ndiko ndobserva naragenda hura n'abarundi bamwe umva gwira ati sha je vraiment wapi kabisa mu Burundi harananiye ukumva rero n'abantu bari kwaraje hari ukumva ariko avuga ati jewe ndumva kabisa ko mu Burundi handuhishije ukimara none nibiki urukugira ikibazo kihe ukakibura ariko je nyuma yaho nicaye hasi ndiyumvira aravuga ati ariko none kugira nje uravye ubuzima bw'u Burundi kumenga buroroshe cyane kuruta ibindi bihugu why abarundi bamwe batifuza kuguma mu Burundi why uno munsi buguriye visa ukumva urukivyabaye vya Serbia urabizi Idris yagiye bagenda kubuntu uraza abarundi bagiye kubangana ukabona abantu ukora ginda ukuntu nibiki bafashwe nibiki ntangano iri Burundi bijya nibaza hari ikintu byaca bibabwira abantu basanzwe bajeje
ibibazo tugomba ivyo ndaza kubishikako niyo mpamvu no munsi n'ukuri nciye bugufi atamajambo menshi nza kuvuga ndasabye n'ukuri urumva mvuze abarundi cyaza kuvuga guhera kubajejwe intwaro kubajejwe ibi na biriya hari ibintu mu Burundi vyinshi vyiza none Drizzy ubu muri mu Buhindi ndiko ndakora ibihugu bimwe mu Buhindi urazi yuko je nakuze nzi yuko mu Buhindi ari cyo gihugu gifise abakobwa beza cyane kwisi kwera twabona agiye amasinema yabo ibipacu vy'ibitata vyiza ariko mu Burundi dugufitiye abana bro dufise abakobwa beza bashagije mvuga ati wow vraiment ariko rero ivyo tutavyerekana kuvyereka ivyo vyose ibintu vyose vyiza ntabwo bakunda tuje muri muzike yacu y'u Burundi man nukuri ko Imana Drizzy ndabisubiyemwo nta kintu na kimwe aba artiste y'u Burundi batarakorera abarundi nta kintu na kimwe muziki yacu abaririmbyi batarakora Drizzy ari muziki myiza barayikora hari ama audio meza barayakora ari ama video level internet bien barayakora barapambana nako batarakora abafana b'abarundi naco batarakora kugira bereke abarundi yuko bari d'accord kubashigikira nta na kimwe gisigaye mbega hasigaye iki ndaza kubishikako tugire tugenda tu audio rero ngenda ndayivuze ya iBreeze iba iciswe ibanga ry'igihugu umviriza reka ntangure note umviriza yewe muviriza iciswe ibanga ry'igihugu umuziki wacu ni wa fresh sana man umuziki wacu ni wa fresh abanyarwanda umuziki wacu bawutanze kuva kera man yatanze akaroro mu Rwanda ariko kompara uburundi n'u Rwanda mu vya musique umviriza man ngabanyarwanda batamuzi man umuziki wacu ni wa fresh sana man umuziki wacu ni wa fresh abanyarwanda umuziki wacu bawutanze kuva kera man abanyarwanda umuziki wacu bawutanze kuva kera bawukunze kuva kera gusa mwagiye mubarema mw'ikizere kibi a public figure bo ngaha mu Burundi man kirazira ko muja kuri ku social media mukavuga ngo ndiri mu Rwanda urumva ngo ari akantu ngo ari yunguku man nta muziki n'umwe bavyumva bro umuntu uko bayaho creatinze bro naho haba harimo utuntu wumva mu two ducenga man abari creativity y'umuziki imbe cyo mwita quality y'umuziki ni ikimana ari ibintu abarundi bitiranye quality y'umuziki sikiye kintu gihondagura ngo bumbu wumve ngo namabatagira gukuma quality y'umuziki si quality y'umuziki ni creativity iri mu ndirimbo uravyumva bro show creating indirimbo ugasanga harimo nimba ari ntuze harimo ibiboro menga na frequencies y'iradio menga biriko biragira mu ntuze mu ndirimbo ivyo indirimbo bikitwa quality y'indirimbo quality y'indirimbo surodiho mani rubanda gu wapi suko indirimbo ngo ubivuga cyane ngo volume y'indirimbo no producteur ushaka gushama kantu mu ndirimbo kakari unique kantu woba wiyumviriye ugasanga we ni genre nimba ari ntuze nimba ari sound y'inyoni washize mu ndirimbo ikitwa quality y'iyo ndirimbo yawe nuko mbona umenya no hava ndabagora nahora mvuga mu gato ndereka mvuga hari ikintu nashaka kubahanura again izi discussion zo kuvuga ngo dukore gute mu muziki wacu utera imbere izi discussion tugira nizo n'abanyarwanda bagira nta abanyarwanda baratera imbere bari ngaha mu Rwanda no mu Burundi gusa bro nta munyarwanda baratumira hehe ngo aje gukora show atari bo bavyiteguriye naho nyene Uganda nta handi meme tizi nibajaye ibintu twishize muri abarundi ngo urumva ngo muziki nyarwanda nta man muziki nyarwanda turi kuri the same level nta muririmbyi w'umunyarwanda nta muririmbyi w'umunyarwanda muri abona yamagawe Niger yamagawe hehe ngo afise power nini ya cyane man turi kuri the same level turi kuri level imwe kabisa urumva turi kuri level imwe gusa kimwe bagira reka ndakibabwira bafise public iwabo bakagira niyo mu Burundi ikintu badakora ni iki nukuja kuri social media nuko mutazi ica public figure basigura abantu mufise haba simbizi nabandi football ko muje ku social media etsi kuja gukora amantuze ama space kuri Twitter ngo umuziki wacu ngumeze gute ngo dukore muri ko murari imicizere kibi mu bantu uravyo mu public figure n'umuntu aja kuri social media ataja kuvuga ngo umuziki wacu ngumeze na badumba ntavyo bakora urakora vyumva nabo bikora gake avyo nta muntu nk'udufate nk'iyi discussion yo kujana kuri Twitter deja mu muze kwerekana hari abantu nk'udufata abanyarwanda bamaze kuba bakunda imiziki yanyu mugabo bakumviriza ibintu muvuga bakasanga nta cizere mufise ku bikorwa byanyu tujuru caguma babibona uko mubibona namwe umuntu agira ku cizere ciwawe umuntu agira kuri confidence yawe nk'ibi yagusubye kujana kuri Twitter sivyo kujana kuri Twitter kabisa ndabibasubira mu sivyo kujana kuri Twitter mu bikore mu mitwe ibi yagura ivyo ngaho nyine mu tugroupe twacu tuyagetse dukore gute bw'umuziki wacu mere fresh ibi sivyo
byo kuri Twitter ibintu abantu mujana ibintu kuri Twitter murakora amakosa sana mu mufise abantu benshi baza kubaraba batara barundi vuga ati keturaye mu Burundi havugwa maki b'abanyarwanda bakora byo hasi n'abari muri Uganda bakavuga ati keturaye ivyo bavuga usanga bari muri ibi umuziki wacu ngo dukore gute ngo kugira ngo umere nk'wabajya men n'abanyarwanda nta namwe barakora ndavyo igihugu cyacu kirateye imbere mugabo umuziki wabo nabo nyene umuziki wabo tuje ko bumviriza umuziki wacu ari wabo je ndabizi mfise producer benshi ari mfise abagenzi benshi tuyaga ndashindirimo kuri stata kayumviza kumva indirimbo yayikunze baba barindire sose barabe confidence ya barabicuivuga ikivuga ku gikorwa cawe Drizzy jendi baza wamwumvise Ibris abisiguye ne muravyumva avuze akajambo keza nizigere kunavuga ibanga ry'igihugu ibanga ry'ivyo murimo Drizzy abarundi tumenyere kwiyemera Tanzania ivyo byo kugira navyo Tanzania muta bokwica Tanzania bazi bagutse confidence ushaka gusanga umusani Tanzania yasoye indirimbo imwe ariko agakwereka yuko arenze ko Tanzania simuzi akayikumvisha yuko akaze Kenya uko nyene Uganda kandi nivyo Ibris yavuze man urabaza Uganda man uramaze kumva Uganda amayerere yabo Buje baza ko ari urazi ngene Uganda cyafuye ngene sanaje baza kuja mu Uganda haraye basirige ibaze ariko bakubwira yuko ari cyo gihugu cyambere kuri business kikaze afite bagushira imbere ibintu vyiza gusa iki kintu kirakomeye cyane umuntu agira kuri confidence yawe hari abanyarwanda benshi bashaka kumva umuziki w'u Burundi nk'ubu Belisima man niko ndaraba irikira kubita ku ma boîte South Africa he ariko batazi nyene yo confidence yacu rero iri he confidence rero twebwe confidence twifitiye ni ubutumwa aho rero bica bifatanya ubutumwa bwa Ibris no vuga yuko hari abantu no muri rya groupe hari abantu bategerezwa kubwumva ingorane rero nk'iyojo urana ko mara nk'iminota ibiri aya nayipuzi atu nayo baza kumviriza kandi rero abo bantu byari bikenewe ko bayumva nabo bahora barungika ama audio y'iminota 3 ukamenga ibintu by'ubugugu avuze kandi avuze amajambo akomeye cyane ibi rero Drizzy ibi nibiraba musique gusa iyo hari abantu yanabavuze basimbizi ba RC Greta man nimuze muraja ngaho ibya negativity tubihebe please anya nabantu bakurikiranwa sana ku marezo confidence yacu tw'abarundi Drizzy ndasubiyemo confidence yawe irafise ikisigura ku ariko arakuraba wowe is active ukavuga ati je ndi televiziyo ya mbere Burundi bazo bifata uko nyene tukiyemera wowe uvuze ati ndi ubusa nyene uvuze ati igihugu cyanje ugiye mu Rwanda bati mu Burundi bo murahazi mu Burundi turabambere tuzobamara bavuga ati ajama bazotumara ibyo rero ni confidence mu byumve neza Drizzy akaniko kantu kambere nagira mvuge kubijanye ni ibanga ikintu cyambere ni ibanga no kwiyemera twiyemere ku bintu vyiza ibibi birahari ariko ni hagati yacu Drizzy ndababazwa no Murundi umva ariko araponda igihugu ciwe uko mu Murundi kwimana atana kimwe kandi ari buraya ukuma wapi Burundi wa Drizzy reka ncengirako kugira ndagaheza kana ndababara yo man ndabaza no Murundi ugasanga umurundi ariko aratuka umukuru w'igihugu icyo nacyo zigishire pembeni reka ndagafatanye kubera yuko reka ndagashira babikoze bose bahana umviriza haruna batari Burundi numva tarataha ugasanga ariko aracafuza umukuru w'igihugu ugasanga ariko aramuvuga ukibona n'uyu muntu kwebisa ubwinge burakora neza umviriza ariko reka nakwereka gusa akantu gato mu Rwanda hariho sensibilisation iheruka kukuba abanyarwanda bose bavuga ati I love you Kagame wasanga kuri Twitter boss I love you Kagame I love my president nubu hasi mu commentaire tuzakora ikigani ndasabye abarundi bose mukubitemo I love you Evariste I love you son excellence I love you my president I love you abarundi tukundi man tukundi vy'iwacu tukundi umukuru w'igihugu wacu tukundi man tufier why arugasanga vraiment abarundi bose bariko bacagaho bariko bavuga ibintu karondera none abantu bariko bisungika ukabibura okay hari amaherere hari utuntu tagende neza Partage batatu tukavuga ama nonsense ku social media okay ayo ma nonsense turavuga okay tutufashe iki gihugu rero turafashe iki gihugu rero tutahure neza
dufate ivyiza kwanza tubihobere dufate bijya bintu vyacu vyiza none Drizzy baza ko ata bintu vyiza bihari mu Burundi nkuko twabivuze birahari muri music birahari muri entertainment birahari tuvyegeranye hama tubihobere hama bisigaye rero tuhanurane hagati yacu inbox pass bizogenda neza ndeze ico cyatahuritse Drizzy ico ni cambere cyo tuma Burundi n'abarundi duhinduka kwaza ba fier n'igihugu cawe ba fier n'umukuru w'igihugu wawe ba fier n'abantu bawe ba fier bas ibindi bizokwikora ico ni cambere ico kiraheze abana hawe banahuye abatatahuye kuva kera intumva zamye none bashaka abanyarwanda bazuze kudukundira igihugu cyacu aho rero abatanzania bazuze kudukundira Burundi bwacu je bari kwaratuka bari kwaducavuza igihugu cyacu je narabuza abarundi bagenda basansibiriza Burundi vraiment babwamamaze mu mahanga man bwati I love you my country nabonye ka video shaka umukoga raho Drizzy ko akabonye ariko ararira I love you my country I love you my country I love you nukuri ko Imana igenda shiki Burundi zofasha Burundi zobuteza imbere ukuva nyine ko umwana afise susi maskina nani kirundi nta cyazi neza umwana afise susi igihugu ciwe man ico ni cyambere ico kiraheze ica kabiri cyo tuma abarundi bakunda Burundi bwabo bakunda igihugu cyabo tujya muri bwa bumwe ibikogwa bihuza ugwaruka bitegurwe ku bwinshi ibiteramo bitegurwe ku bwinshi Drizzy ibiteramo bitegurwe ku bwinshi note bien abajene benshi barakunda ibirori barakunda ambiance duhere kuri kuba bijejwe kubushikiranganje bwose bubijejwe mutegure nukuri turasavye tushimize turacyari mu ntango z'umwaka mushiraho amabije azotegura ibiteramo byinshi Drizzy harekerere je ndakavuge neza kanubwira ndagasigure bategura ibiteramo gouvernement itegura ibiteramo byinshi bihuza ugwaruka bivuga ibi apana biriza neza ndaza kubisigura apana ibiteramo apana vya biteramo vya flambeau de la paix apana bijya ngo rumuri rw'amahoro apana bijya bijya ni bimwe baracisha bagahamagara abasani bamwe bakaja bakaririmba ejo ni sawa bategure nk'ubu nyakubahwa Jimmy arongoye igisagara cya Bujumbura yorganize ibiteramo byinshi canke bahamagara basaba jeune bafise ivyiyumviro vy'ingene hotegura ibiteramo nka jewe basi canke abandi tuvyumva kumwe dutegura ibiteramo byinshi biri sponsorize na government dutegura ibiteramo byinshi bihuza abajene rero babihuriremwo hama na son excellence bishitse amabanga atamufatiriye cyane aze turyoherwe hamwe so mujama abajene aze turyoherwe hamwe like twisanzure na akantu rero kandi agasigura impamvu ndakavuze kuva twugara umupaka Uburundi n'u Rwanda uvyumve neza akantu is philosophy impamvu ndayizanye kuva hugagwa imipaka Uburundi n'u Rwanda hamaze kubaho ibiteramo bingahe Burundi bon antuka nta gihe giheze bavyuga ukwezi kuraheze ukwezi kuraguhere cyangwa waheze sinzi umwaka uheze 2023 abanyarwanda baraje benshi mu Burundi mu biteramo benshi uravyibuka twarakomye n'induru cyane ko harimo periode baje mu uraza kutahura iyo ndiko ndaje shatse kuvuga ikirere mu Rwanda muri periode y'ukwezi kumwe uvyumve sindiko ndagiriranya u Rwanda gusa ndiko navuga n'ibindi bihugu Tanzania n'ahandi kuva uku kwezi kumwe hugaba imipaka mu Rwanda hamaze gutegurwa ibiteramo bitatu mu kwezi kumwe uvyumve neza hamaze gutegura ibiteramo niba ntibageze ivyanciye mu maso nabonye bitatu reka nakubwira ivyari byo icambere cyari giteramo cyari kigamije cyari giteramo cyo kwerekana mega cyabereye muri Piki Arena nibagiye umengo tari Piki Arena cyabere hari ya dramatique yakore cya giteramo sinzi ni giteramo cyari kigamije kwerekana ibikorerwa mu Rwanda amahinguriro akorera ikorwa mu Rwanda bisigura nimba ari amazi akorerwa mu Rwanda nimba ari cyari giteramo rero kigamije ibi guhayanisha ni nka exposition yo kwerekana amahinguriro akorerwa mu Rwanda made in Rwanda man ba Chris izi niho bari bande hara kubereye aba star amafaranga barishwe wo kumigwa
uvyumve harateguwe igiteramo ibiteramo bitandukanye. Ikindi giteramo cyateguwe ni igiteramo cha I love you my country. Hari ibiteramo byateguwe byinshi mu Rwanda man. I love my country like yago gusora indirimbo ya Rwanda. Ndakunda u Rwanda. I love my country. N'abandi benshi nuzenya Bruce Melody. Baramutwaye yari muri Amerika. Ni muri Amerika ni muri Amerika. Ariko kujya muri Amerika herekeje son excellent herekeje mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Agiye guramutsa abanyamerika bari mu Rwanda. Si ibyo gusa n'ibindi byinshi Tanzania. Bari kugira ama festival man menshi cyane. Usanga umustar wenyine nka Diamond yitegura ibiteramo bya Wasafi Festival. N'ibindi biteramo byinshi ugasanga bikorera mu Rwanda. Ikibazo kweri kibitariko biraba mu Burundi. Kandi bishoboka. Aka kantu rero ababijejwe bagafate baganota ahantu bakandika ahantu tu ati voilà aka kantu nivyo ibi bintu birakomeye cyane birakundisha urazi ico bikufasha cyambere biregeranya abajene benshi bituma abajene benshi baja hamwe bituma abajene benshi bahurira hamwe biragwiza n'urukundo hagati yabo biratuma bakunda yama explication yo kwiyumvira ngo ndagiye drize none nka wowe ugumuronka ibiganiro byinshi ugumuronka ibiteramo byinshi ujamwe ugumuronka ibintu vyikokipa uwo mwanya wo kwiyumvira ngo ngiranje ngo muri Amerika wova bo gusa nibaza yuko bo bitegura mu nzira donc etari yanzira hari ibiteramo ushobora gusanga note bien ibiteramo gusa byo gukundisha abantu igihugu voilà je nicyo ndiko ntavuga ibiteramo gusa byo gukundisha none turi mu ibiteramo bimwe ushobora gusanga atana kimwe Drizzy umviriza vraiment reka hanini cyenda kajaniranye nukuri je ndababara cyane kubona hashobora gusohoka indirimbo ubumwe bw'abarundi umbatira amahoro warayibonye yarasohotse n'izindi nyinshi ariko ugasanga iyo ndirimbo vraiment nana felicitation habaye nukuri Drizzy Félicitations bagahamagara ati félicitations bana beza numva ariko hasotse indirimbo gusa inzoga ni baby kacitsogo ikugagwa akararo ne kanu kabi sikeza bivuga ati none ko batwugara indirimbo nasa urumva ko hora video kizimeze neza nazo Natasha we yamayido Natasha yaravuze ati jewe nzobisohora mushake mu bizimye satb yapostinze avuga gute jewe nararirimbye 2023 nararirimbye indirimbo zose zituma Burundi buba bukundwa abarundi biyumva mu Burundi bwabo ariko sinigeze nshimi ati rero kisigaye jewe 2024 muzomfunga cyabibaza umuntu yumvi azanye iyo filosofi mu mutwe Drizzy umva iyo filosofi mviriza we none umva ko abantu bariko baronekara mu mutwe abigizwe bahari Dege yarabonye yuko iziriko zirasohoka zose fyonda zitandukanye n'akaranga k'igihugu arizo ziko zirugagwa Drizzy ibi rero son excellence nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi avyumve Drizzy avyumve yuko abana b'u Burundi barakene gukezwa barakene ibiteramo bibamaramwe yanzara kuko ibiteramo birabagabanya inzara urabizi biratuma bagira esprit de travail esprit de créativité biratuma bakora kandi biratuma bakunda igihugu ico ni ca kabiri ndagihejeje ica gatatu ndiko ndavuga ati ni ibintu bitandatu bituma vyotuma abajene muri rusangi bakunda igihugu cyabo ica gatatu guha amahirwe abajene mu nzego zimwe za leta reka nagasubire mu neza akajambo guha amahirwe abajene mu nzego zimwe za government biri simple unyibukije akantu kamwe bikigeze gusirikira ku ma image ya RTNB mandire ndakavuga ku ma image president ivyo biri simple yavuze kan umukuru ma image yavuze ati iyo ubonye image ya RTNB ukabona yakeza neza iri privé zaje imbere gute ko navyumva gute nani ya leta acaja kuriona mob ija down acaja kuriona mob arayivuga acaja no kuzindi urumva ko son excellence aratahu arumva iyo susi ariko sinzi bisigura ko ari ubumenyi buke bw'abakorayo canke ubumenyi burakwiye vraiment ariko nyumviriza neza Drizzy akantu mpamvu navuze ati abajene bamwe reka ngene ntanga buturo rero hari umuntu yigize hari umuntu turavuga navuga ati izakurumva ingorane abajene benshi cyangwa sabasani benshi b'u Burundi ntibiyegereza government ariko sivyo Drizzy sivyo abasani yafi bose
n'abagenzi ba son excellence base barundi abasani hafi bose n'abakomediye bose n'abajama biwe sivyo gusa hariho maskina mu n'abaririmbira umugambwe rimwe kandi biri simple burya mu Burundi ico gihugu cyambere gisigaye uririmbiye umugambwe umenga sinzi bibaye ariko biri simple umenga sinzi umenga watayibanga ariko biri simple cyane gukorera igihugu cyawe gukorera umugambwe gukorera ibiki biri simple kabisa mu bindi bihugu mwana FA mu gihugu cya Tanzania mwana FA bro mwana FA ni premier ni cegera cha premier ministre w'igihugu nakujya basi nyeni cyubahiro cyangwa bamenye nyeni nyakubahwa ndirako buca premier ministry wacu ukabona vice wiwe ni nka Big Fizzo can you imagine ukabona nka vice wiwe ni nka Emerson c'est ingénieur ukabona basi mu nama nshinga amateka hari abavugira abasani mu nama nshinga amateka hari abasani ugasanga nka pasi eto du centre hariyo nk'umushinga amateka avugira azi akababaro k'abajene ubwo nivyo babitumwa nuko abaririmbyi kare batitaho ibintu byo kwiga amashuri ngo bayamare navyo birashoboka ariko buri sawa barateye imbere bariga ahubwo rero turafise barindiriye baronka nyina experience y'ibyo bintu erega nuko umviriza dirize nuko babubakiye systeme yuko ariko kandi siko bimeze ndanakuze cyane hari umuautorite umwe yagize kubisigurira neza ati singombwa bari mu mugambi shaka kutuza gatwe bakagutora canke son excellence wenyere kujya atora noma kaze turatoye umuntu kanaka aserukira ikone kanaka simple ukabona degree ya son excellence unyibukije akantu nabonye kuri rezo social umutipe umwe w'umuzungu bamubajije ngo mu president wa Tanzania ninde cavuga imagine sabaza kadamu yitoje ku umupresident yo batwara yo tinda kuko abasani bavyumva impamvu nguma mvuga ati bahereze airtime abasani barafise platform zabo zikomeye barafise ibintu gikomeye cyane bofasha mu iterambere ry'igihugu mu iterambere mu kugabanya ubushomeri muri bo mu kumva kakababaro k'abasani mu kumva aba artiste rero baba bakomediye baba mareresi baba aba musique babahaye umwanya muri government man barafise ikintu gikomeye cyane bohindura mu buzima bw'abajene muri rusange mu buzima bwa entertainment imyidogo yose gumuwa wumva niyo haba urabona ko hari basi hari ukuntu parce que rega zya post zabo barazikurikirana zose mano barakurikirana ibintu ba postinga urabona yuko hari mentalite bafise ukuntu nyene bo twara yo poste neza bozitwara neza vraiment uraje nka Emerson wo mumpera kamungira umushinga amateka son excellence ndaze ucaja kumuraba ati Emerson ni mu ndabi ko son excellence adukurikirana murabizi so ashaka cyara Emerson ni mu ndabi Emery ni menga yitwa nivy'indavyi nivy'inda sinzi numva Emerson ni mu engineer siwe gusa ari benshi baraje basandi benshi ni benshi ariko si benshi bize ni benshi uri benshi bateje nyene kaminuza baje kaminuza ni muri rwaruka gubu gwa kera ndiko mvuga gwa kera siko ndavuga gubu siko ndabusije singo ndavuga reloge ndiko mvuga mu bahije kaminuza bari ni muri aba bubu bariko bararukubu ba R Pro nibo bariko baraheza hariho nabandi bataraheza ama university sinzi ariko barakera vraiment shabamba barire bakera barabizi yuko atari benshi bahije kaminuza birashoboka sino nimba bashobora kumuraba ati kuko no nibaze yuko hariho abari sinzi ko batahije amakaminuza ntavyo tuzi bashobora kuba magira kuvuga son excellence afashe umwanya kabiraba yo bimenya cyangwa se gouvernement muri rusange babiravyo bo bimenya ico ni cya gatatu ica kane ama social media leta yacu nziza dukunda ni yahe kibanza cyambere kuruta ibintu vyose Drizzy hapo sasa social media reka ndabisubiremo neza gere kuri platforms za YouTube Instagram iziza Spotify bazihe ikibanza cyambere uvyume neza ngene ndabivuze cyambere ego kuruta ibindi vyose yani ibintu byose bajeje fata ibintu byose biri mu gihugu
Burundi bufite ibintu byinshi igihugu kiba gifite ibintu byinshi bigihanze byinshi ariko mu bintu bo kiri imbere cyane bose bo priorize harimo uburimyi harimo ubworozi harimo iki harimo bijya byose ndasavye 2024 mu vyo ubushikiranganje bw'imico kama bujejwe bushira imbere cyane social media réseaux sociaux donc icyari cya mbere icyo ubona bashira imbere cyane ni iki hari uburimyi n'ubworozi icyo kintu cya mbere mu Burundi bashira imbere yego kandi nivyiza bagashiramo n'imitari kuko uburimyi n'ubworozi nivyo utarimye abantu bafungura utoroye byose birumvikana bw'abarundi babashijeho n'uburimyi birumvikana ariko ubu isi ahirikiraja Drizzy isi ahirikiraja urabona ko byoshika abantu 90% bakabeshwaho na réseaux sociaux yo mana isi ni joro Drizzy 2023 bambe 2022 2020 nibagiye 2020 ibihumbi 2020 mu gihugu ca Nigeria baragize bararavye amafaranga yinjira amakori igihugu cinjiza kakuja basi oberi oraba amafaranga yinjiza basanze abastar amakori bariha aribo bariha amakori menshi kuruta ibintu byose biri mu gihugu ibindi bisata byose ati kubera iki rero urazi YouTube basi dusabiki basi iki bo kwihutira nukuri twabisemere nubu ndabisubiyemo kubera niyo ikirere iki son excellence n'abamufasha ibikogwa turatakambye nukuri mufate YouTube murungika abantu mission mutange mission kugira nyene igihugu tegura ama mission ati genda murane n'umuguru kanaka murane n'ubushikiranganje kanaka muge murane sinzi ndibaza muri leta hari abantu bajejwe imigenderanire y'ibihugu n'abindi bihugu cyangwa andi makampani cyangwa se abajejwe inganda ziza mu gihugu ndasavye shimitse bagende bazande abantu batwa YouTube company yitwa YouTube company yitwa Instagram company yitwa Spotify company yitwa Boomplay bazihe airtime mu Burundi babarekure babahereze bafate nko kuri hotel de ville yinga babahamagara ati babahama biro niba zibaha kwa gusa bagera bazungu bazi bazirihe bavuga ati muzoriha ya kwezi baborohereze gusa niba bashireho amakora arenze bavuga ati muzoriha ya kwezi ni rezo niba kujya basi bari kuri za limited zandi bakabari kuri ati muze mudandaze mu Burundi barekure baduhereze license y'uru nico bita license iga license tuyironse mu Burundi Drizzy oya icoco abajene botera imbere duhere kuri Isaac TV duhere kuri ama television online yo oya icoco vraiment twagisemereye yobaho mane nabonye kiga ahubwo tu urasho kwibaza ari abajene aba batipe basonzo bakoresha ibintu bya monetization za YouTube ama réseaux sociaux yose za Facebook zo hari abantu batazi yuko Facebook ishobora kuba monetize kakuriha za Instagram Boomplay za TikTok zose son excellence Drizzy Ndira nibwire mbapa wanje nibi cyubahiro reka tumaze tubisigura byumve gituma tuko turabirira ko nyere Facebook irarihaba ababonu bose nigera ngo ndavuga abona bakoresha amagashomeri se Barundi urafise susi urafise turabona icyo ushaka papa wacu turabona icyo ushaka ubushomeri bugabanuka mu bana b'igihugu turabibona se Barundi turabona yuko ukeneye ko abana mu Burundi babaho neza voilà se Barundi bariko baragaragara rekura cyangwa se bazane ku nguvu baze YouTube Spotify Boomplay bande bazana amabiro mu Burundi se Barundi bazotubeshaho ego urana bajam bazotubesha bazoheza ubushomeri buri mu inzara iri mu basani izokihera uwo munsi mu Burundi umusarasoro indirimbo imwe ikavuma ikamenyekana ku isi yose ikamenyekana mu mahanga ariko ukamuraba ubuzima bayemwo burababaje reka tunamwumvishe yuko ariko indirimbo imwe yotuma ubuzima bwiwe bwose buhinduka tunamwumvishe agura ibiduga tunamwumvishe yuko iyo turiko turaraba ziya ndirimbo zino twebwe abarundi turiko turayira bitangana nuko abanyarwanda bariko bararaba indirimbo zabo ndoge bisigura yuko twebwe atakintu na kimwe
cinjira se barundi abarundi uriko raraba YouTube naki afete ni 0,00 ababizi barabizi mugende mu birabe ariko yibuke yuko baba bashizemwe amafaranga baba bayikoze aba yakoze video akayiri audio akari twebwe gato turakura ni création d'emploi se barundi ushaka ko abana Burundi babaho turasho ubaza umurundi arashobora guhangayika akaronka $1 imwe kuko $1 jana kuko cyangwa $50 ku kwezi yasohoye yakoze video nk'ibihumbi kuri YouTube yakoze ama déplacement yaraguze yariko ko yaraguze ibyuma utavuga ama déplacement utavuga ibyo ama location utavuga ibiki voilà ama unité ashirisha k'ibyo biganiro utavuga ama connection ngena ibintu byose gacu sanga uronse $1 jana jana aho buri mugabo ijana ubukomeye aho ugasanga urukuronga amafaranga yo hasi mduke vraiment twintica nikiza ivyo se ni kubera iki abo bantu baborohereze babazane nituzi ko baraza kubisaba mu Burundi baze ntavyo tuzi n'ukuri ariko ababijejwe babijemwo babitigitemwo abajere ubuzima bwohinduka Drizzy urazi ko mu Rwanda reka tutegagarura mu Rwanda nyene nibo babanye bacu hafi bavyumva aha hafi nyene mu Rwanda abantu bakora mu TV online ubuzima bwarahindutse akora ashira ko video zibiri ku kwezi size 3 ugasanga ku kwezi agiye gutora amadolari 3,000 Drizzy umuntu kweri azova mu Rwanda ashaka gukora iki azova ashaka kujaye ugasanga umuntu agiye muri muri Tanzania Diamond harageze hano leta Tanzania yashaka kushira ko ibintu vy'imikazo kazo myinshi Diamond ashaka ati murazi rero je kubera ko muguma mumfata muguma munzibirira ibintu vyanje ngira ndabitware muri Tanzania ku investisa muri Tanzania bashobora kubona ati oya iyi pyo uyu muntu ushaka tumutakaze yagomba bitware ahandi mu gihugu muri Tanzania bacha bararikura vyose bacha barabambya gusa utiginde kuri amategeko y'igihugu ukunuku imico y'akaranga wiyisunge ntiwonone nutibanga ariko ibintu byose uri kurasaba birumvikana cyari baruka kwakira sport boom play biro yabo narabonye ku press conference kuri WhatsApp bakiriye boom play bayishimira ati urakoze cyane mama Samia urakoze cyane kutwugurura imiryango kworohereza abajene baronka amadolari menshi amadevize ubu gihugu cy'u Burundi kirakina amadevize yova Drizzy ariko son excellence vyumve ikiriyo cyacu papa wacu abajene turakunda Burundi bime vy'umutima bime vy'indani ariko turose rero ivyo tuma tubaho neza ni rezo si barundi leta nta kazi ifise yo guhereza abajene bose ntako kubera yuko uburimyi n'ubworozi biri muri ma priority akomeye cyane ya se barundi ariko si bose babishoboye mu kurima twese turarima nacyo barashima ndafise imirima Drizzy ndarima n'imiceri je ukwezi umwaka nashobora ashimye amatora imiceri kabisa je nta muceri nsuma Imana ishimwe vraiment se barundi yaranyigishije kurima vraiment ndarima ariko si bose babishoboye Drizzy nta murima afise umurima we ni micro nijya telefone afise mu maboko telefone afise telefone Drizzy uzogura V8 ga ariko urumva ni ngombwa urumva tuba twumva umenga kugira umuntu azogure V8 mpaka cyo muri politique mpaka gine muri bica nk'ibiri umuntu bamubonye muri V8 babazi ko akora muri leta ibaze ivyo bintu bindi bihugu barabire mu bindi bihugu abaririmbyi nabaza ko amahera bayakura abo ba Diamond ba Monaize abo ba Bruce Melody n'abandi baza ko amahera bayakura muri network muri rezo mu Rwanda bari baratembera mu uno musi kumva abafana bariko baridoga ngo Fizo ngo naco yimariye ngo nta muduga ibaze ngo nta muduga fise mane bakavuga ngo Fizo ushaka ayakure natujya fise nukwikokora yo aba yapama yaragwanya ari mu gupfa ibaze mu myaka maze urazi Natasha amafaranga akoresha muziki kandi burya ibaze ingorane rero n'abafana bafise mari ko sabari mutako none bagirene rega barabura ko afise amafaranga menshi Drizzy ko cyari duhura rindira Drizzy ko cyari umuntu duhura ukumva sha izake ura miliyoni cyane kuri konte wewe izake ibaze ura tuyakure he monshe kubera iki na systeme son excellence akana kabanga nizo zabangana ko ndavuga twibire government peut-être nta umuntu arayibabwira ariko twe turabivuga kuri ni souci son excellence tubona fise ibi turiko turabisigura ariko hari hano tutari ko turashika Isaac
ndagusabe uzorondera umuntu azi ibintu vya YouTube monetization, azi ibintu vya Facebook ama monetization, tuzomukoresha mbere nico naco kizokurikira kuri iki. Ego tubagara mu abisigure bien amafaranga yinje ama miliyari dimension iki twakivanze n'izindi wazi kandi zitandatu muga kana kapoe kakane twayivanze tuzoza n'umuntu abisigure bien subira nabonye kuri akeza yabisiguye neza yatuse natwe tumuzane hari abantu bataraba Facebook asigure neza impamvu YouTube iyo tunga umuntu, Facebook igatunga umuntu, Instagram igatunga umuntu. ndibaza se barundi yavyumvise dirize papa wacu ntiyirengagiza ibintu ndofate ko yavyumvise se barundi ntiyirengagiza ibintu ndazi yavyumvise papa wacu ma priority yacu muyihutisha ico kintu vraiment nituzova mu Burundi turiko tubivuga twenyene nta nundi muntu azora bivuga naco egabaridere bamaho abantu bitangira abandi bamaho nukuri twebwe gazima twabivuze kandi kinda bivuze mbaba dirize kinda bivuze ndi mukutu ego twabivuze basa nukuri n'abaranye igihe ndi mu gutunuka umutima uri mu guca mu kunca mu kanwa se barundi navyumve ubushikiranganje bubijejwe buvyumve abantu bose bavyumve mana se mutereye video mu muhereze yicara irabe yumve vima suseba dirize nukuri kimana ndarahize nagiye Imana susi ya mbere papa wacu Evariste Ndayishimiye afise ashaka ko abajene bava mu bukene. Urazi susi ya mbere umukuru y'ugafise cyo Burundi ashaka ko abajene bose bava mu bukene. Inzira rero ni Isaac TV ni big brand, yani novuga ko ni televiziyo nini mukagacu usanga ikora ko abantu batatu gusa televiziyo yohereza akazi abajene nk'igihumbi ariko none tubigeze gute gasha ubahembiki gasha ko hari igihe mberazi ko dirizi n'udufaranga twinjira kuri YouTube zacu hari igihe uja kuri bank ugomba bakubwira ati udufaranga ntitubona naho tuko turava bamahera ntitubona yereka rava canke bakayakata canke apara kuyakata canke bakana ntanaze ukabona arahagaze barayuga mera babona nyine ari ubuntu bwo burofa urashaka kumana nk'amezi abiri utaronka amahera YouTube kubera babona ko ari ubuntu bwo burofa ugiye kuyatora rero yo gasanga urose nk'idolari 200 ugasanga bayaciyemo kubiri ari yagumyeyo. Son excellence ibi bintu biratunza abajene benshi kwira mu basaniya nukuri kw'Imana Nigeria reka ndagutere inkuru Idris wa Nigeria umbwiye Nigeria nta musani uzokumva ngo agiye kuba ngo muri Amerika avuye Nigeria agiye kuri wowe uri kuvuga abasani bobo Côte d'Ivoire abasani bobo ni another level bro. Hari umutipe yitwa kama ni Wode waya akunda kugira ibintu bya ibiganiro nyene yasirikira isi yose rayimaze man batubwiye ko ashobora kurotira 70,000 dollars $70,000 ku kwezi kutavuga ba Mr Beat bo baretira hafi amamiliyari y'amadolari bavuye muri YouTube man. $70,000 uyumve susi yo turayumva amafaranga man afise umugore we nawe ntaja muzi ya $40,000 umva ayo mahera binjiza mu rugo kuri narahuye n'umu YouTuber mu Rwanda bro afise uruduga ngo yaruguze ngo miliyoni amajana 2 y'amarundi ngo yakuye muri YouTube toto yashikira bibaza ariko Son Excellence abihinduye bizokunda turahejeje aka gatanu fast gutahura no guha agaciro abakoresha ayo ma social media gutahura no guha agaciro kubatahura size kuvuga iki umviriza Idris kubatahura nivyo abajejwe gucungera imico nakaranga babihagararikire vraiment nivyo nidutitire imico nakaranga nidutibanga nitwonone vraiment ishusho nziza y'igihugu cyacu ariko duhereye kuri abasani reka ndiko ndavuga mu basani kubera niho dukorera cyane duhere muri abasani muri aba influencer duhere muri abaki babatahure hari umuntu akora utuntu kuri YouTube kugira ryohererwe tu gase umuntu akora kuri utuntu kugira twenza abantu aho gacha wumva umuntu ngo shi nkakiye kiyogira kiri burufa nani ngo no burofa ivyo bugugwe ngo muragira nibiki nukudabatahura kuba ntazi uko bigeshobora kumubesha ukabona umuntu maskira mungu ariko ara blaming ngo kubintu gusa ngo kubintu gusa nuzari ko arakora reka ndakunda gutanga karo kuri koresha umwanya hamwe na samba famba no bantu bakunda kuri ibintu z'ubugugu kuntu ukamenga ibintu bitafashe ariko note bien bibagire ko réseaux sociaux zabo platform zabo ziguma ziduka nubugugu ariko barakora nibariko baratuka umuntu nibariko baracafuza imico nakaranga ariko bariko baratwenza abantu
bariko barikora utuntu vraiment turavye wenyene ubetse no tunatu tware kandi twangusa ni birofa byabo ukuntu bariko barayaga fate basi ko bariko barasabaza abantu kugira nibaje mu vya politiki nibaje mu kiroberi nibaje mu bugugu byose birashoboka batavyiyumvira kuko urumva social ubu isiri ngaha mu maboko umuntu ashobora kugomba kugana izakara nkwengeje bra utuntu bakoze bariko barabaza abo bantu yari karaba ka video ko umuntu ariko aravuga ivya politiki agaca asimbira kukakoresha umwanya sikoresha umwanya gusa n'abandi bakomeye ukagongaho ukagenda yo Dries uraza abantu bapfuye na susi kubera babaye desi kuri ibi bintu babaye desi akarorero gasore reka mfate gasore babalao reka nakubwira reka ndagafatanye gasore babalao nakora umujama wa president yaramuha aramutwenza aragira ibiki ariko gasore urazi yuko kuri YouTube nta n'amadolari 50 yo kwinjiza gasore nta na cumi kandi rimwe akoze utuntu barabumigana gugu nanagaragiramo sawa biramubesha basi twiyumvire nk'ubu connection limitere yo mara nk'ukwezi kose idakora twiyumvire basi leta tuyihe nk'akarorero hohera nk'ukwezi kose rezo social zidakora Kadri yo chapa Dries ochugwara ochapta mani no kwa ministre hari abantu bogenda kuyibayo ubusuma guca bugwira kuko urumva abantu benshi telefone zirabasamaza nuko ari umuntu yisanga yicire mu ari umuntu ahora yandikira ati jewe nifitiye nk'amabega yo nawe no kwimarira umunsi yose nicare Solex umukuru w'igihugu nyene yarigeze kubivuga Dries ndagutera inkuru ivuga ati ama telefone arimo amahera menshi kandi nivyo nije nitwe turasigura rero ico nako ndavuga ica gatanu mu guheraheza babatahure abantu bakuru turi muri social media out vlogs ukabona umuntu ariko arafata tu video agenda yerekana ubwiza bw'igihugu iki urashobora Idris urazi ko ushobora kugenda nk'ahantu hanyene Burundi sino precise hariho ugasanga ugiye ahantu kuri kamera utuntu bacha bagufata we rukukora ibiki ngaho bagufata nivyo hari ahantu hamwe kizira nivyo hari ahantu hamwe kizira ariko ahantu hajanye n'ubwiza bw'igihugu bari bakwiye gutureka vraiment badutahure batureke twikamera ukaja muri ville na kamera ukikamerera neza nivyo ntatwe bimpa nta urabitufata ariko bamwe tumaze kumva ko ari dog ngurugenda na kamera twebwe hari aho bahora batubuza ntumbavugire none bahora batubuza gukora ahantu ugasanga bakubujije ntukorere ikiganiro abo n'abajera b'amahoteli n'amabwate sawa nabo nyene urazi ko mu Rwanda hekana vyirikana mu Rwanda nabo nyene nibavyumva Dries urazi ko mu Rwanda ngo government yaratanze order iteko yuko ni ngombwa aba youtuber abakora kuri YouTube nta muntu numwe mufise uburenganzira bwo kumubuza gukora ikiganiro ahantu hitswe ahubwo nitwabona ikiganiro abantu bicaye ahantu hasa nabi tuzofata burya buhoteli bwose tubaze icyo muko murakora ahubwo waruzi ko umuntu w'ihoteli ari we yarakwiye kuriha umuyutube mubarihe kandi mubarihe neza hama bazi bamamaza amahoteli yanyu berekana ubwiza bw'u Rwanda bwa kwara uburundi wayo uragenda kubikora hanje yareka rero ubwiro n'amahigwe bakanahaguha umenga bakugiriye ubu ahantu twari turi ryari sinohavuga nta mpamvu yo kuhavuga narahagaze n'umubosi wa namaze muze kwiki muhora mutwe mu bibanza byo ahantu ni heza kwiki mutwe mu bibanza byo gukora ngo yango murabona ngo tuzobivugana ngo muraza urumva nibavyumva nibayitahura nivyo nako navuga twatahura yari guca mbwira ati muraza mukore kaze bana World Beach tuyivuge kuko yo yarabitwemereye World Beach abantu beko baratwumviriza World Beach bavuze ati ahubwo mwebwe bumve yuko gende mu ndayikoreye promotion gende munywereyo mujye emwe himereye fresh baratwemereye abayutubere bumve yuko World Beach mwemerewe kuhakorera ivyo byose Idris urumva utuntu twose man nutuntu rero badutahure baduha umwanya baduha time ushobora gusanga umuntu ariko arakina cinema n'ukuri bakamuburagira abakinyi ba cinema we baratuntuye bari mu guhera basigaye bakinira mu mabarabara we babuze amarocation ibatse ibarabara umva mwihende ilifo berekana bwiza bw'igihugu bakubone kuri turabandanya akanyuma Idris akanyuma gukundisha abajene igihugu cyabo no kubatahura mu bisata vyose bagaserukirwa ikirero cyanyuma kira generaliza vyose
twavuze navyumvise kira generaliza vyose twavuze kirimo vyose rero maja mu make Idrizi ndumva yuko vraiment icari ku mutima kirurutse je ndumva ko vraiment ndameze neza nari maze imisi hafi ikingahe ntaryama kugira vraiment numve yuko noshikiriza ikindi ku mutima Sebarundi papa wacu afise susi y'abajene batera imbere afise susi nuko amafaranga ashira mu bajene ni menshi ariko nawe ntabakwiye kuko inzara dufise ni nyinshi Christian narigeze kuvuga mu mubonano nyene iteka yaduhaye umukuru umushike chagiye cha wirinyamite oyaha nyamabanga mukuru umugambwe Sende David darigeze kuduha umubonano wa jene ariko aratubaza iyo ikiri mu mutima ingorane dufise muco navuze muco nashikije navuze ati nukuri kubaho uvyumve yuko nyene iteka nukuri inzara abajene dufise ni muzona yiheza nibikunda leta ni muzona yiheza dufise inzara iteye ubwoba abantu bazoheza mureke twikorere ezo izoyiheza none ko twese dushaka kubaho neza dushaka kubona mu miduga hari umuntu ushaka kubona umujera afise imyaka 30 ukacubona wundi wa 24 afise umuduga donc canke basukabona uwo mwakuranye mu site afise umuduga wo tarawuronka ucutangura kwiyumvira kuja mu yarura mutwe nangura kwiyumvira gutangura gukora amamafia ucutangura kwiyumvira gukora ibintu bitagira umutwe n'amaguru ukumva nyene umuntu ariko urazi man nk'uri ari ibintu byaje by'ubusuma ukumva ibintu bitagira umutwe n'amaguru ngo hari amahera ya electronique yaje sinzi ibintu sinzi ibiki ukumva bya beri by'abantu birakomera Haberi ziriku uvyose nibintu abajiri barahangayise baguma bapaparika baguma baronderera hose batamba barabuza haramahera kandi amahera y'inyegeje muri YouTube amahera y'inyegeje muri Spotify mu marezo sose muri net rezo sose haramahera ntahera man hari bifaranga n'uwo biheza ububuzi ibi bintu bya beri byo amafaranga yarahera bitagira n'umutwe n'amaguru rezo sose amafaranga nahera vraiment abanyamerika bose bakoresha amarezo sose amafaranga no twemwe mu bantu twebwe twoyaheza Amerika ntibarayaheza za Nigeria za ntibarayaheza amahera ya rezo sose none twebwe twoyaheza bareke rero tugendiye amahera mu Rwanda Tanzania East Africa Uganda umusani vraiment ndorazi yuko Jose Chameleone urako ari umusani w'umuziki afisa amaroli man amaroli ibi bijya biroli bitwara imizigo bikura mu kimwe kigugwa hafi 1,800,000 hafi muri ya bijya bimodoka bikwegana abifise hafi 10 nimba atari 15 mu Kenya mu Uganda nta kandi kaza kora Bobby Wine naba boss amafaranga bakuye muri YouTube nibona yaheza bakuye muri Spotify nibo yaheza none niba tureke Diamond ntaji nyuma ya Big Fizzo umuziki Diamond ntaji nyuma ya Big Fizzo kuvuga Kidumu wewe ni papa wiwe ni papa wa Diamond kuvuga Kidumu bo kuvuga Diamond kutavuga ba Bruce Melody bande bose baje ngaba bambaye mikurucini nuze Christopher we yaruka bongira baraza no mu masho ikindi naco impamvu kandi reka ndagahereje aka impamvu basani bacu atagaciro bafise mu Burundi ni kubera iki namahira bafise naruvise umusani ari umuntu nariko ndabaza arambwira ati Isaac none tugire gute kugira abasani bacu base bagira agaciro nta mahera bafise nta kimwe mubwira bagire makolabo bakorane nande baje gora Diamond azigiraze mu Burundi ubageze ku 500,000 y'amarundi 500 million man inusu y'umuriyaride aho ni kubera ari muri East Africa yarabivuze none baza ko ari kubera iki baza ko ari kubera iki ijya value ifise kubera afise inoti yere investige none wogenda kumubwira iki wogenda umubwira iki boss reka basi genda muri background ya Diamond umbwira amafaranga yakuye ntandi yakuye twarabibona twese none umuzingira uzomwagiriza ngo yakuye mu kuzimu uzomwagiriza ngo yakuye he Alikiba afise ikinyobwa cyitwa Monfire ni energy dolilo wacu ari mu biki iciza nuko bayarondeye tubona rezo sosio zabo zaduze twese twarashize kama Uganda beza ko nivyo Ibreeze yavuze Uganda tigwarateye imbere ariko umuziki wa buri simple cyane confidence yawe yotegwa niki amanyama yawe ategwa niki ponyo baraza mu rudo akatwifatira uko bishaki nta mahera dufise man
Notamera dufise bisigura ikirero tugiye dukore system natwe turonka amafaranga na mahera dufise twasabye leta twamaze kwerekana aho leta amafaranga yo ari ico yo dufasha kugira ayo mahera aboneke nta n'ubuvu bitwara nta n'umwanya byo dutwara ni operation z'amezi 3 ikabira heze man urazi kata gihe giheze tuko turacerebra umuntu yakwije ibihumbi 100 by'amavyuzi ubu turaronga basi na kamiliyoni basi kama miliyoni tukakora fete tukavuga ati basi sawa buke hari kuravye dufaranga turi yo dramatisha narabonye ari bari kwandika dufaranga ngo yaronse ngo kuri YouTube ngo kubera kuje miliyoni $500 cyangwa $400 none dokaranga ayo marundi shira kuri tora BRB umva ko amahera ngana nanga dufaranga ariko ni umviriza Emilio 5 yakoresheje miliyoni 3 umusani wonga hakujya akujya umuriro araza amahera bayinjiza ko ingana urazi nk'uburi no ubuzima yobabaye urazi basabiba n'abandi benshi abuzima bababaye urazi basi twese ngaho ubuzima twa ega abantu kandi dirizi ndahejeje urazi ubuzima basi batubonamo nuko tumenze basi tukimeze neza tugihagaze nk'uko turihagarara ko ariko tworonga system yose urazi system twe twavuze papa wacu Sebarundi yo ikorera dirizi wote baza kuturaba dirizi obufise vewiti yawe jero bafise vewiti muri deza bazifise imiduga yacu ihagaze twaduhembwa murakoze dirizi urakoze turahejeje imana irahezagire cyane byo twavuze byinshi aho twavuze nabiva mu tubabarire bo twovuga nitwoheza reka ariko bazotwunganire badufashe abandi mudufashe muri commentaire abakora mu kirimba cha Son Excellence turazi mudukurikirana muturungikira ubutumwa abari mu shingangazi butandukanye mu gihugu cy'u Burundi mu bushikane ariko kandi abarundi mu vyuve ko turi oblige gukunda Burundi bwacu turi oblige leta nayo idukore system yo kubukunda kurusha basi bya biheze kubukunda nabwo niki ni inzara kutuheramo mu nda hama bijose bikunde nta kundi nta bindi Dirizo urakoze cyane murakoze cyane rero mwese mwemeye guteramana natwe twayaze byinshi aho twakoze amafuti aho twavuze udutari two turabana batubabarire cyangwa badukosore batubabarire kandi badukosore batubabarire kandi badukosore mutubabarire kandi mudukosore n'ukuri ariko mudutunge mutuburanye niko tubibona murakoze cyane rero cyo nitwa Isaac Classic nari kumwe na Drizzy batazira maneko kuri mikro ya kabiri no kuri kamera kandi yarabikoze je nitwa Isaac Classic ngo nabivuze ababijejwe mudufashe hama mugira mu wawe bye bye Isaac TV. Oh.